ari umunyarwanda ufungiwe mu gace kagenzurwa n'Abarusiya muri Ukuraine. Ikaze. Iyi ni Igo Stamina TV. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga bivuga ko bifite amakuru y'uko hari umushoramari wahoze mu gisirikare kirwanira mu kirere watawe muri yombi n'ingabo zishyigikiwe n'Abarusiya muri Ukuraine. Uyu mushoramari ni Swede, umurekezi w'imyaka 35 y'amavuko, akaba yarafashwe mu kwezi gushize mu mujyi wa Ukuraine muri leta ya Donetsk uri mu maboko y'ingabo z'Uburusiya nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabitangaje. Ibi biro abisobanura ko Murekezi yabaye mu gisirikare imyaka 8 kugeza muri 2017. Nyuma yaho atangira ishoramari mu mafaranga y'ikoranabuhanga cryptocurrency. Iki kinyamakuru gisobanura ko yaje kuva muri Minnesota aho yaratuye yimukira muri Ukuraine kubera ko yabonaga leta ya Ukuraine yoroheza ishoramari ry'amafaranga y'ikoranabuhanga. Mu kwezi gushize ngo yatawe muri yombi ashinjwa kwitabira imyigaragambyo ishyigikiye leta ya Ukuraine muri iki gihe ihanganye n'Uburusiya. Nubwo umuryango we wemeza ko arengana Murekezi, bivuga ko afunganwe n'abandi banyamerika babiri bafashwe mu kwezi gushize barwanira ingabo za Ukuraine, Andy Tai Ngoki Hone na Alexander Drake babaga muri leta ya Alabama.